umugambi turiko turakora n'umugambi wise fabrication de savon, aho mubona musanze arico gikorwa turimo. Ni ukuvuga je ngitangura gukora uwo mugambi natanguje umutahe miliyoni 2. Rero mu nyuma biratangura biraza buke buke, ndateba rero ndaronka message ya paeje. Baraje baradusanga ku ishuri, inyigisho zidasanzwe batubwira ati twitegurire imigambi. Rero ubu turakenguruka aho ikintu kigeze, kuko turabona ko ejo harimo umusaruro udasanzwe. Akarusho ka mbere je nishimira, ndabwiye ko nafise intambamyi yo kuvuga ati no produza byinshi mugabo nkabura aho ndabishorera, n'ingene bishikira abakiriya. Ubu ngere akarusho novuga nuko hagiyemwo amafaranga nari mfise guhera kuri za miliyoni 2, naciye shira hamwe na ya mafaranga paeje impaye, nashoboye guca ndondera déplacement ishobora kuzoshikana ya masabuni ku kibanza umukiriya wese abanyatse commande ndamushikanira. Iyo déplacement ni Probox. Kare twagira commande ya mavuta y'imise canke acide, ugasanga biratwaye nk'isomeni ntaramu imodoka ibinduganye. Ubu novuga hari akarusho, ntibingora cyane yaho nkuko byari biri ubwa mbere. Yiranije iyo sabuni yo onye irimo apeti miliyoni 2. Ni ukuvuga ugwaruka bashoboye kuronkeramwo akazi. Ubwa mbere umugambi nari nawuteguye ndi jenyene, mugabo mu nyuma harongeyemo ababigeme 2 umurababona. Ni ukuvuga ahubwo saba nkoresha nabo dukorana n'abantu dukorana turi 5, haca hiyongera ko nkunda kwifashisha ndetse n'uwo adufasha kurepara ivyo akarusho bazogakuramo uko turiko turateganya inyuma y'amezi 3 uko twabitegekanije, tuzoheza turabe mbega twarose umusaruro ungana gute, hama duheze dushireho salaire umuntu ashobora kuzerera nk'amaswere ukwezi. Kano karere no kama komine 3 ariyo komine shasha ya Matana, ntahandi hantu bariko barakora isabuni. Paeje yarazanye akarusho kanini kugwaruka, kuko ugiye kuraba nubwo uwo uri kuraraba mu mabarabara abo abajene baragabanutse, kandi nivyo tubona ku marezo sosio tubona abajene benshi bafashwe na paeje bafise ubuzi.